ikaze mu makuru atekanye ku kirere kizoba kimeze kuri wa Mungu igenekerezo rya 14 ndamukiza umwaka wa 2024 mu gitondo hitezwe imvura mu ntara zose z'igihugu cacu. Ahazoba hakanye kurusha handi ni mu ntara ya Kayanza aho ipimo bizoba biri kuri dogere Celsius 13. Ku muhingamo hazobandanya hibonekeza imvura mu ntara zose z'igihugu cacu. Ahazorangwa ubushuhe kurusha handi ni mu ntara ya Cibitoke aho ipimo bizoba biri kuri dogere Celsius 27. Ejo izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12:2 zo mu gitondo rirenge igihe cy'isaha 12:4 zo ku mugoroba. Amakuru atekanye ikirere agaruke ngaha mu yateguwe n'ikigo ca Ijebu kijejwe ivy'ibirere na Jadayize Engineer yabashikirije mwakoze kuyakurikira.